haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. mwakoze kwitaba isango ry'amakuru yo kuri no musi w'Imana igenekerezo rya 21/0 umwaka wa 2024. mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. abarundi bose ngo barakwiye kuva hasi bakikura ko intwaro ya CNDD-FDD kuko ariyo ibabujije amahoro n'umutekano. bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo muri komine Gihanga intara ya Bubanza inyuma yaho bumviye umukuru w'inama nshingamateka yemerera ko mu Burundi atamutekano uharangwa. mu ntango zano makuru muca mubikurikira. kugara imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda ngo ni ingingo ibohera amaboko imugongo ugwaruka rw'u Burundi mu gihe rwagerageza kurondera uko rubaho. muraza kumva uko bishikirizwa n'ishirahamwe Ajina rigwanya ikibi n'akarenganyo. imbonerakure zo mu ntara za Bubanza na Cibitoke zivuga ko zizatahura ingene arizo zigomba kurungikwa mu ntambara ziriko zibera mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. izo mu zindi ntara ntizikomwakomwe. ni nyuma yaho zimwe mu mbonerakure zankiye kwitaba ibikorwa vyo kunonora imitsi vyateguwe kubera muri komine Gihanga intara ya Bubanza kuri uwa gatandatu. mu buhinga bw'ivyuma hariyo Ben Felix Irankunda, Arine Munezero nije ndi kuri mikro. mukanya tuja mwidonido. iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. bidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere. none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute? uwo n'umukuru w'igihugu dufise yariko aradushinyaguriza atubwira ibintu nk'ivyo aturatira amatungo afise ko stoke yiwe iguma yuzuye. none umukuru w'igihugu yobura stoke yobura amafaranga aho igihugu coco coba camaze gutemba. n'uwo ari we wese bagira umukuru w'igihugu ntiyokwigera abura stoke. rero ntiyarakwiye kuguma dushinyaguriza twebwe abarundi. ndakunda imana kweli, ni imana ihindura ibihe. iyo utabyifashe neza iraguhindurira ashaka umve. iyo utabyifashe neza iraguhindurira kweli umve. nawe iba yarakutungije mu gashorishori hariya iraguhurukura ikakumanyura hamwe hamwe n'ikirato kitagenda cyarakwiranye. yewe mwana we umudukuraho ukamusubiza hasi ukamumanura akumva agasigaye yirata birenze. ndasubiye kubaramutsa. mwari mwavyumvise mu ncamake. Daniel Geraze Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi aremeza ko atamutekano uhari mu gihugu. yabivugiye muri komine Gihanga intara ya Bubanza nyuma y'ibikorwa rusangi. uwarongoye inama nshingamateka aremeza ko Imana ivyura abanyagihugu ngo bareke kuryama umukondora dosi mu kubarungikamwo abakora akantu kabavyura. bamwe mu banyagihugu bumvise ivyo bishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi bavuga ko ahubwo yarayavuniye akagoha abarundi ngo bave hasi biyamirize intwaro bafise ngo kuko niyo yamiriko ibavyura buri gihe mu kubakorera amahano atandukanye. inkuru na Ninete Nancy Mutoni. mu gihe abategetsi batari bake bakomoka muri CNDD-FDD aho baciye bagenda bavuga ko mu Burundi umutekano ari wose. Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi yarayamenyesheje ko agacerere kadasigura umutekano. akantu rero karamutse gakaciye ngo si kabi, naho agira ko asaba Imana kwakira abagenda bitaba Imana biturutse ku bana b'abantu. Gerard Daniel Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi niwe abivuga.
rero tuje ku kindi gice ca kabiri. Igice ca kabiri kira umutekano. Numvise bavuga bati umutekano ni mwiza, ni mwiza, ariko tubabwire bene banyabubana nako banyabujumbura, ubu muri Bujumbura, umutekano suko wewe wokumva atagakacira, oya, kuko wibagije ko umutekano ari uko atakintu wokumva cy'akantu ko kacira, ubu uri kurihenda, kuko muri ako kantu kameze nk'agacerere, ako kantu kameze nka angle mort, niko umuntu yobivuga, niho umwanzi nawe aba ariko aritegura, none sivyo? Aha, ahubwo iyo mubonye hari akantu noneho kibonekeje, nukuvuga kajya kantu si kabi, ego iyo kaje kagahitana abantu birababaje. Imana itwumve kandi Imana izokwakire mu bwami bwayo abo bose bagenda bayitaba kubera umutekano muke, kubera ibintu biba byatuvuye ko twebwe abana b'abantu. Akantu kabaye ngo kaba karungitswe n'Imana kugira gakangura abantu ngo bareke kuryama, bame bari maso bahangane n'ibintu bibi biba biriko bitegurwa kuri bo. Twongere dutega amatwi umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi. Ariko rero iyo wumvise ko hari akantu kabaye, ni nk'ukukubyura ati wewe muntu, mwana w'umuntu, ati kusinziriye, ati biriko birabura bizi, ati reka kuryama umukondora zosi. None mwumva ari bibi? Ku ruhande rumwe ni bibi, ego kubera ko haba hari ibintu byononekaye, ariko ku rundi ruhande wewe Imana irashaka kukubyura, ati hari ibindi bintu bibi biriko biratunganywa, ati wewe reka gusinzira umukondora zosi, ati ba maso. Kuba maso rero tubisabwa umunsi ku munsi, ababo mu ngabo canke bari mu mutekano murabizi, nta kuryama. Bamwe mu banyagihanga biyumviye ibyo bishikirizwa n'umukuru w'inamashinga amateka y'u Burundi, bavuga ko ahubwo yaraye avuniye akagoha abarundi ngo bave hasi biyamirize intwaro bafise, ngo kuko niyo yamiriko ibabyura buri gihe mu kubakorera amahano atandukanye. Ninete Nancy Mutoni urakoze kuri iyo nkuru wadutororokanirije. Mu gihe yagiriza Fede Tabara kari herutse kumena amaraso y'abanyagihugu, Daniel Geraze Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi aragaruka akavuga kandi ko abasendedefdd bakiri mw'ishamba batemera ko abanyagihugu bagira gahengwe, ngo babonye habaye agacerere baca bategura uko badurumbanya kugira bamenye ico leta ko irapanga, nabo ngo baheze bamenye uko bifata, agatera ivyatsi ikiza kimena amaraso y'abanyagihugu. Jewe ndibuka kera tukiri tuvuga ngo mu bidukikije murahazi, amwe twahora kera mu bidukikije, hamaze iminsi tukumva agacerere, reka ntitwabyemera, twapfuma tuza gusomborotsa kugira ngo twumva abandi icyo bariko bariyumvira, bariko barapanga kugira ngo tubipangure. Aha rero agacerere mu bintu bijanye n'umutekano, agacerere si keza. Fumugenda nawe uze kuraba hirya, urabuti none ko bahoze kubera iki, kujya nawe umengene wifata. Aha rero ivyabaye ego si byiza na gato ku gihugu, turabiteye ivyatsi, na cyane ko byari bije birondera kumena amaraso gusa y'abene gihugu.
abamena amaraso ngo ntibigera bavyitirira kuko ari ibintu bigayitse, ababikora bagaheza bakivuga amazina ngo ntibiberera. Daniel Gerard Ndabirabe atanga akarorero kabigeze gukora ishano nk'iryo mu Gatumba n'atabadoma ko urutoke baca bivuga amazina mu nyuma ngo biba vyaragoranye ngo iyo hataboneka umunyamerika abakingira ikibaba. Arashimangira ko bitabaho kwica abantu ukagaruka ukivuga amazina. Nayo ku banyagihugu baherutse kugandagurwa muri Kigarama uyu mwaka uheze mu gihe umukuru w'igihugu na bamwe mu bagize leta yiwe begeka ubwo bwicanyi kuri Rede Tabara, mu gihe nayo isaba amatohoza yigenga ngo hamenyekane abakoze ubwo bubisha. Daniel Gerard Ndabirabe wavuga ko babajije abishe abanyagihugu ngo bivuge ngo ariko barahoze, eka na Rede Tabara ngo yarihoreye. birabishe cyane. Niyo mpamvu nigeze kuvuga nti ibintu nkabirya nta n'umuntu yobyitirira. Ndibuka igihe muri biki byo mu Gatumba abantu bigeze baraza bica abantu mu Gatumba ahantu hari hameze nk'ahari impunzi. Noneho bamaze kwica abantu baza kwivuga ngo bakoze igitangaza ngo nibo ni bande, ariko nyuma ababyumvise bo barabigaye cyane. Mugabo haheze igihe tuza kumva ko ababikoze nabo batangiye kuraba ingene bigaya, mugabo barabura iyo babicisha, kuko nta ushobora kwigaya nta ushobora kwivuga amazina ngo yagandaguye abene gihugu. Je ntibibaho. Nubwo abo bantu ndibuka icyo gihe naje naragize icyo ndabivuga ko bagize imana yuko hariho umuntu w'umunyamerika ntirirwa mvuga yabakingiye ikibaba, nayo uhundi bo ahandi ho biba byaragoranye. Rero nta muntu ashobora kuza kwivuga amazina ngo yisha bene gihugu. Nabo twarabagiye tuti none abishe barya abantu nimwivuge. Barahoze na Rede Tabara irahora. Aha bamwe mu banyagihugu bari bitavye ibyo bikorwa rusangi byavugiwemwo ayo majambo bamenyesha ko muri iyo mvugo y'umukuru w'inama nshingamateka badatahura ko byumvikana neza igituma leta y'u Burundi itemanga ko ariyo yagandaguye abantu bo mu Gatumba ikarondera abivyegeka ko ariyo Rede Tabara, mu gisabwa kwemera ko hashigwaho umugwi wigenga ukora amatohoza kuri ako kabi ikinumira ngo nuko iyo leta ifise ico yiyotsa ngo narijya isanzwe izi ko ari icaha gikomeye cane. Ejo nyene hahise ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 20 umwaka 2024 abarongoye imbonerakure mu ntara za Cibitoke na Bubanza ngo bari bateguye ko imbonerakure zo muri izo ntara zibiri zihurira igihanga Bubanza zikanonorera imitsi hamwe, ariko ako kamo ngo ntikitabwe nk'uko amakuru dukura mu mugambwe CNDD-FDD abimenyesha. Imvongo nuko izo mbonerakure zatinye ko zica zifatigwa igihanga zikajabukanwa ku nguvu kugwana intambara mu gihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Isoko ryacu muri CNDD-FDD zimenyesha kandi ko hari haheze iminsi imbonerakure zo mu ntara kama y'imbo zigaragaje ko zidatahura igituma intara ya Makamba isanzwe ivukamwo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo itigera ikugwamwo imbonerakure zijabukanwa kugwana muri Kongo. Eka ngo nico kimwe no mu zindi ntara za ruguru abakunda gushogwa muri izo ntambara muri Kongo ngo akaba ari imbonerakure gusa ziva mu Cibitoke, Bubanza na Bujumbura. Mu vyagaragajwe kandi n'izo mbonerakure nuko mu myimenyerezo ya gisirikare zikora imbere yo kujanwa muri Kongo hatigera habonekamwo imbonerakure n'imwe ivyagwa n'umutegetsi kanaka wo muri CNDD-FDD. Imbonerakure zivyagwa n'abitwa ko
ari ba nyarucari ngo akaba arizo ziguma zishogwa kuri songoye. Abanyagihugu bamwe baraye bumvise ivyo vyaraye bishitse vyo kwanka guhabwa amategeko y'ububeshi kugira ngo bayogwe bajanwe muri Kongo, ngo gikwiye kubera icigwa izindi mbonerakure zitarabona ko zihendwa n'abategetsi ba CNDD-FDD mu gihe n'ibifungurwa ngo bizimvye kuri bose, uretse kuri nyabategetsi ngo bafise amafaranga birirwa barasahura igihugu, ziheze zifatanye n'abandi barundi ngo bikureko intwaro y'umukazo bafise. Reka mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate duce tubandanya n'amakuru ya radio haguruka. Rekura abana b'u Burundi. Haheze imyaka 8 ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi biri mu mabohero atagira izina, bazira guharanira inkingi z'amahoro twarazwe n'imfura za Afrika, Nelson Mandela na Julius Nyerere, ngo Burundi buve mu marira maze amahoro arama atsimbatare. Abo bana b'u Burundi ntibazira ko barenze amategeko, bazira kuyubahiriza, bazira imvo za politike zishingiye kwiyamiriza ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro riyakomokako, bazira guharanira iteka n'itekane mu cabibarutse, kuko mw'isi yose ibwirizwa nshingiro ari ryo nkingi y'amahoro, kirazira kurera amaboko rigeramiwe. Haheze imyaka 8 imitima y'inzirakarengane iri mu mubabaro n'agahinda, abavyeyi babo, abana babo, bene wabo, inshuti n'abagenzi, ibirenge vyama ku rugendo n'akebo ku mutwe, bagemurira intwari z'u Burundi zigorewe mu munyororo zizira intwaro y'igikenye. Wa wundi ati akabi n'akabibi n'agasanzi Burundi, abana b'igihugu bafunzwe bunyamaswa, bafunzwe binyuranije n'amategeko mpuzamakungu arabi vy'agateka ka muntu. Iyo ugeze mu mabohero y'u Burundi intuntu irakwica, amarira akagutanga hasi, kuko n'ukuri nta muntu w'ubuntu yobona akabi gakorerwa abana b'u Burundi ngo ntarengerwe. Rekura abana b'u Burundi ukibishoboye CNDD-FDD, ikibanza cabo si mwibuye. Haheze imyaka 8 imfura z'u Burundi zifunzwe n'inkona, zitoteza buri munsi izina Murundi, zikabanganira n'ababanyi, zikibagira ko aho ziri ejo hatari kure hazoba hari abandi, ko hafungwa umubiri hadafungwa umutima w'ubutwari. Kwifungwa rya Mandela ritabujije isezererwa rya apartheid, k'urugendo rwerekeza ejo heza ku Murundi wese rutagisubira inyuma. Rekura imfura z'u Burundi ukibishoboye, kuko nta Murundi n'umwe atazi ko zizira ubutwari bwazo. Ikebuke ukibishoboye, kuko nta kibi nko guherera mu kibi. Rekura imfura z'u Burundi, abarundi bahobera ibibondo vyabo. Rekura imfura z'u Burundi, imfura z'u Burundi, Uburundi, Uburundi, Uburundi. Icese gisomwe na Inabeza. Kubona Uburundi bwiyugarira ko imipaka dibuhuza n'igihugu c'u Rwanda byashize mu ruhombo rwaruka rwahora rwitunganiriza imigambi. Ivyo bivugwa n'ishirahamwe ry'urwaruka Jina rishingiye ku bwitonzi rikagwanya ikibi n'akarenganyo. Mu gihe muri iryo shirahamwe basaba ivyo bihugu vyompi kwama vyitura ababahuza ngo bafashe imbere yo gushika ku ngingo yo kugara imipaka, bamwe n'abandi bavuga ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD itarabwa ishinga n'ineza y'abarundi, ko rero abarundi nyene aribo bo kuyisezerera. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Ingingo leta ya Evariste Ndayishimiye iherutse gufata yo kugara imbibe zo hasi Uburundi busangiye n'u Rwanda
yaraneguwe n'abatari bake baba abo mu mashirahamwe yigenga ndetse n'abanyepolitiki. Mw'ishirahamwe ry'ugwaruka ajina rishingiye ku bwitonzi rikagwanya ikibi n'akarenganyo bavuga ko kubona Uburundi bwiyugarirako imbibe zibuhuza n'igihugu c'u Rwanda vyashize mu ruhombo urwaruka rwahora rwitunganiriza imigambi narirya atabuzi bukiboneka muri leta. Umviriza uko bisigurwa na Jean Nduwimana arongoye ishirahamwe ajina ku majwi dukesha radio Bonesha FM. Kuva izo mbibe zugawe turabona ingorane zitari nke zaciye zitera ziyongera zari zihasanzwe. Murazi yuko abene gihugu cyane cyane urwaruka ruva mu gihugu c'u Burundi canke ic'u Rwanda kubera tabuzi ayo mareta akunda guha urwo rwaruka rusanzwe rubeshejweho no kwiyungunganya cyane cyane vy'urudandazwa ibijanye n'ivyo guhanahana ubumenyi mu vyerekeye entrepreneur urwaruka rubeshejweho n'ivyo bikorwa. Ku bwa Jean Nduwimana aramutswa ishirahamwe ry'ugwaruka ajina izo mbibe zari zifitiye akamaro ivyo bihugu vyose uko ari bibiri cane cane biciye mu guhanahana ibidandazwa. Kuzugara rero ngo biza bisongera isibe ku bukene bwugarije urwaruka. Uravye ivyo Burundi bushora mu gihugu c'u Rwanda usanga ari ibintu biciye miliyaradi n'imiliyaradi. Uravye ivyo Rwanda rushora mu gihugu c'u Burundi usanga ari ibintu biciye imiliyoni amajana n'amajana. Murumva rero yuko ku vy'ukuri guhagarika uruja n'uruza ku mipaka ivyo bihugu bisangiye ari gukamira mu coze ivyateye ubukene mu rwaruka rw'u Burundi. Mw'ishirahamwe ajina basaba ivyo bihugu vyompi kwama vyitura abahuza bobafasha imbere yo gushika ku ngingo yo kugara imipaka, ivyo bavuga ko ari ingingo ya gihutihuti. Dusavye leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda gukora ibishoboka vyose kugira ngo imbere yo kuja mu vyo kugara bame na ntavyo bitura babafasha, bame bitura zirya nzego basuhurikiyemo za yafe zirya nzego za CIGR kugira zibafashe gutora umuti w'ivyo badahurizako, maze ntibihute gufata ingingo yo kugara kwiyugarirako kanatsinda ikiremwa muntu ntikibereye kwiyugarirako. Mu gihe muri ajina basaba ivyo bihugu vyompi kwama vyitura abahuza mu ntumbero yo gutorera inyishu hamwe, bamwe n'abandi bavuga ko leta ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD itarajwe ishinga n'ineza y'abarundi, ko rero abarundi nyene aribo bo kuyisezerera. Urakoze Dondo Diemba z'umutima. Mu gihugu cyose havugwa ubukene bw'imbuto zirobanuye. Abanyagihugu bavuga ko batorohewe muri kino gihe cirima ry'impeshi kuko zaba imbuto z'ibiraya canke iz'ibiharage batazironka mu bubiko bwazo. Bagasaba igisata kijejwe uburimyi kubaronsa izo mbuto vuba bwango bataracererwa gutera. Abandi bakabona ko badatahura na gato ico leta ya CNDD-FDD imariye abarundi mu gihe ihimiriza abanyagihugu kurima ariko ntibaronse imbuto. Inkuru dushikirizwa na King Blaze Iranzi. Imbuto z'ibiharage zirobanuye, ibigori, ibiraya, ibi byose gushika iyi saha nta na kimwe tuko turaronka, nta n'ukuntu twizeye ko dushobora kuzironka vyoroshe. Abo mwumva n'abanyagihugu bariko bidoga kubijanye n'ikibazo c'imbuto zirobanuye zitariko ziboneka mu gihugu. Abo banyagihugu bashikiriza ko naho bariko bararima batorohewe kuko kuronka izo mbuto ari kibazo kitoroshe. Eka ngo nta n'icizere bagifise co kuronka izo mbuto kuko bituye n'abafundi b'indimo babegereye bakabura inyishu nk'uko bishikirizwa n'uwo munyagihugu kuri mikro zacu. Bitoroshe. Twebwe abarimyi dutunzwe n'isuka. Muri iyi minsi n'igihe c'impeshi turarazwa ishinga n'ukuntu twatangiye kurima, ariko nubwo twatangiye kurima tukaba tutabona icerekezo,
nta mbuto zirobanuye tubona, nta n'ukuntu twizeye ko dushobora kuzironka byoroshe mu gihe bari baratwemereye ko bazoduha imbuto z'ibiharage zirobanuye, ibigori, ibiraya, ibi byose gushika iyi saha nta na kimwe turiko turaronka. Twebwe nk'abarimyi twaragerageje kwitura ku bafundi b'indimo baduhaye badukurikiranira hafi, ariko amakuru tubona nuko niyo tubituye nabo nyene ntibatwizeza. Biragaragara yuko nubwo twasohoye isuka kugira ngo turime nta mbuto tuzoronka. Abo banyagihugu basaba ababijejwe gutorera umuti ico kibazo vuba bwango kugira baronke izo mbuto. Ubona ko icivugo ca leta ari uko umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko ukaronka ifranga nk'uko bibandanya bishikirizwa n'uwo munyagihugu. Turasabye rero leta, umuvyeyi wa twese, yuko ababijejwe bohimiriza abajejwe kuduha imbuto, bakaduha imbuto kugira ngo tuse turumange kandi twashobora kuyamako mu mpunzi. Na kare icivugo ca leta kivuga ngo umunwa wose uronke ivyo urya, umufuko uronke amafaranga. Batubwira baduha imbuto ngo turime twimbure, iyi mbona kazoza umukuru w'igihugu yatubwiye ntizoshikako, tuzava twifataho ko abaye kuduhenda kugira gusa ngo baradukina ku muvyimba, mu gihe bobo bataravyishinga n'izi mbuto, kuko turazi yuko twama tubona umukuru w'igihugu wewe iyo arima, iyo yorora, ibintu vyiwe vyose n'ivya kijambere bimeze neza. Mugabo twebwe tudashoboye guhabwa ifumbire, duhabwe n'izi mbuto, dufata yuko ivyo atubwira vyose ari kuduhenda. Murakoze. Abandi banyagihugu twahaye mikro bavuga ko batabona na gato ico leta ya CNDD-FDD iriko imarira abarundi mu gihe yama ibahimiriza kurima ariko ntiyigera ibaronsa imbuto canke ngo ibaronse ifumbire. Abarundi ngo bakwiye gutahura no kubona ko ivyo vyivugo vya leta yirigwa iraririmba ari vyo kubasamaza gusa. Urakoze nawe we King Breze Iranzi. Amakuru mwateguriwe na Radio Haguruka kuri wa 2021 umwaka 2024 ni hano tuyasozereye. Ndabashimiye mwebwe mwariko murayakurikira, abafashije kuyatororokanya hamwe na Oben Felix Rankunda yatumye amajwi abashikira nabo nyene bakenuye. Arine Munezero nari kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza ibihe vyiza aho muherereye naho ubutaha. Abantu bameze nabi bose ubwo biko biragabanuka biriranye mwishuri kwiga bazi bye bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ntubatse genda mu bajya bari kwishuri bijya cyo kwishuri mu Burundi cyo tumariye ntabwo none mwese abo basegonderi ikisoka ni mwese egane iki mwese wati nikumaliki kukarara inapatiswa binapatiswa oya ndababati binapatiswa icyo gihugu baproda bakiba amadolari aregeye imiliyaridi murazi igituma mubona ashyiramo ingufu murazi yuko banki mondiale na FMI bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu bubigira aha jari cyo n'umusoma wawe murazi kagirizwa hari we urya ibiturire hari wowe uproda amadolari barabinyakirije ndababara ingene bavuze kurya cyo dushaje gituma ngo zitangana ngo twende ngo tongoreyere ngo nijya kuri mareshenwa ngo hanyuma ngo twende tugumiza hasi ngo ubwa duce tuyajana kuri mareshenwa ngo yarenga ko ngo niyo ngo tewe cyane ngo niyo tugabura abategetsi biturira amakori y'umurengera byarazingamitse igihugu ubuzima bwarabaye ndase mu gihugu cyose yera ryarateye agaciro ibiciro by'imfungurwa muraduza umwana w'Uburundi aramererwa nabi ibimenyane mu itangwa ry'akazi byarazingamitse igihugu benshi bararose ubuzi batabishoboye benshi bararose ubuzi kubera umugambi mwakwemereye kwiga kubusa ariko duheza mu mitwaro ubusa mbega kanovera k'indero kagiye
twarahinyuye ubutegetsi bwanyu twarahinyuye intwaro mbi yanyu nimuve ko byarabananiye kubaka igihugu abarundi dufatane twese turwanye intwaro yishe igihugu abarundi muze dufatane twese turwanye intwaro itadukunda kuko twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaribonye ko taco batumariye twaribonye ko atagihugu bo kubaka twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaribonye ko taco batumariye twaribonye ko atagihugu bo kubaka ibyo tutarya ni byinshi kandi harimo kubera turahaza hari umurundi aragiga ivyera ntivyuzega si inyama nziza poroteyine ikikogoshi hari umurundi ariko ararya igikogoshi umubirizi hari umurundi ariko ararya umubirizi kubera iki vyerekana ko rudashonje abarundi ico tuzi kwidodomba turidodomba turapfuye aho tworondera umuti uzova kwidodomba ngo bikogoshi ntavyo barya ariko abakongomani niyo nyama nziza igifyera ni inyama ikomeye cyane rero mugabo ntaco jewe munsi umwe nzovyorora ibifyera ndafise umugambi je naco ntorora nari nko murazi ko noroye imisiba jewe nko bucumbaza gorora imisiba ngo nko ngo yorora bikoresha iki twamye twumvikana n'umuhungu araho yorora isazi mu giheta twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tugiye twemporora isazi zo korora rero originale nk'abantu babyumva gutyo itungana rwose kuri fayida none ikiro c'imisiba bibaza ko nakigurisha ngaha aho uza kugurira aho bibaza ko ibihumbi 300 nkaguha ni ubworozi bukomeye isazi umuntu aziyororera adutegeka kurondera amahera amabarabara yacitse urubugu mu gihugu cyose yuzuye ibimanga iterambere mutubwira naryo tubona igihugu caruzuye akajagari ibintu byarasubiye inyuma amazu yegereye amabarabara mwarabomoye ko mwabibomoye n'ikimwe hakoze atari ukubabaza umunyagihugu ibikorwa by'umunyagihugu muto mwarabikuyeho aho mukoro ibe yiyifungurwa mudutegeka kurya ibivyera imisiba n'ubuzimba bw'ibitoke ivyo mukora biratubabaza ivyo mukora turabibona abarundi dufatane twese turwanye intwaro yishe igihugu abarundi muze dufatane twese turwanye intwaro itadukunda kuko twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaranyuye ibyabwe twarabibonye twariboneye ko taco batumariye twariboneye ko atagihugu bo kubaka twaranyuye ibyabwe twarabibonye twaranyuye ibyabwe
ataco batumariye turibone ko atagihugu bo kubaka haguruke abarundi, haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu iteka